mwaramutse turabaye mwamutse cyane mwotwidondora nitwa Aron Hatungimana nkaba nserukira ishyirahamwe ry'urwaruka rukora imyuga ndangakaranga ajama ku Burundi mu gifaransa bivugwa ati Association des jeunes artistes maquettistes et plasticiens du Burundi. Kuvuga ni ishyirahamwe rihuza urwaruka rwose rwo mu ntara zose zigize igihugu cyacu rukora imyuga ndangakaranga hampande yaho bari kumwe na rwaruka bihinyanyurira ibintu canke rukihimbahimbira ibikorwa vyabo les jeunes entrepreneurs. kuko imyumviriye gutegura iri hanishagurisha Yego murakoze cyane nk'uko ishyirahamwe ryacu bwa mbere na mbere ari ry'urwaruka rukora imyuga ndangakaranga mu ntara zose z'igihugu nta ntara n'imwe nta komine n'imwe utosangamo les jeunes bakora imyuga itandukanye. Tuvuze nko muri Ajamap hari abakora ibirato, abakora amasakoshi, abakora izi ntebe, abacapa, abacura, abakora intebe zo mu migano, abo bose bari hamwe baja muri secteur ya art. Ariko hampavu y'ivyo hari abandi ba jeune bahagurukana impano zitandukanye ugasanga barakora nk'amaspaghetti, barakora amasabune en liquide, barakora ibintu bitandukanye kugira ngo barushirizeho kwibeshaho babeho basegerereza. Rero iri hayanishwagurisha icyo twita exposition nationale iya mbere twayitanguye muri 2018 iyi tuyita umuhinyanyuzi w'iwacu. La première édition yabaye muri 2018 niho twakoranye urwaruka tukarukoraniriza muri kino kibanza nyine cya Palais des Arts duhabwa n'ubushikiranganje busanzwe butujejwe bugwaruka ino n'imico kama. Iyo turiko turagenda mu ntara hirya no hino turabona urwaruka rukora ibintu byiza cyane by'akarorero by'akaranga étant donné yuko muri bino bihe usanga hariho abana bavuka ubu batazi nk'inkono y'ikirundi, batazi inanga, batazi umuduri, batazi kembe. Ivyo vyose twebwe tugwanira ubwa mbere na mbere yuko Uburundi butotakaza akaranga kabwo n'urwaruka rucaruka ubu rushobore kubona ati kera bavuza les instruments de la musique zari izi n'izi. Rero iyo tuduze iyo ruguru mu ntara zitandukanye ubwo rwaruka turavye ibyo ruhinyanyura barakora ibintu byiza cyane by'akarorero ariko bakabura amasoko babidandarizamo ugasanga babifise muhiri iwabo ugasanga ntaco biri kubera mu marira mu ntumbero yo gutinya canke kwanka yuko ivyo bakora vyo hava bitakara canke bakabivamo akaranga ku Burundi kakazimangana. Ni muri iyo ntumbero rero duca dutegura ino exposition nationale ibera muri kino kibanza ca Palais des Arts et de la Culture de Bujumbura. Ubwa mbere rero imvo nyamukuru ituma iyi exposition tuyitegura tuba dushaka yuko rwagwaruka bimwe rukora bashize ruguru mu rutara hanyegejwe biva muri ziriya ntara bikaja ahabona abarundi abenegihugu bakabibona bakabona yuko hari urwaruka ruriko ruratera imbere, hari urwaruka ruriko ruragerageza rukora uko rushoboye kose kugira ngo rwiyungunganye. Iyo ni intumbero ya mbere ivyo bakora bigaragara ico ni cambere. Iyindi mvo ituma dutegura rino hayanishagurisha tuba dukeneye yuko aba artiste bonyene ubwabo bamenyane. Ukuvuga uw'Ingozi amenye uwo mu Kayanza, uwo mu Kayanza amenye uwo mu Rumonge, uwo mu Rumonge amenye uw'Ingozi. Ukuvuga abantu bari muri secteur imwe bamenyane ku buryo hagize nk'uronka commande nini amenye uwo bashobora kuyigabangana bikanyaruka gukorwa maze nyamukiriya akaronka ivyo yarakeneye mu mwanya mutoyi. Ico ni intumbero ya kabiri. Ikindi ca gatatu gituma yuko dutegura rino hayanishagurisha mu ishyirahamwe ryacu Ajama ku Burundi tuba twifuza yuko habaho ama domaine de coopération. Ukuvuga iki? Nimba hariho abacura, nimba hariho abakora ibirato, nimba hariho abakora ivy'ubudede, hari ico twita chaîne de valeur. Nk'abakora ibirato usanga bakeneye wa wundi ashirako ubushanga, ashirako ubudede ku birato bagakompletana. Umwe akora ivyo mu biti, hariho ibirato aba muri kwire bisaba ko bashirako talon en bois bagakorana n'umuscripteur. Nukuvuga ivyo vyose mu ntumbero yuko uwo kenera isakoshi akenera kwishirako n'igitenge ku mutayeri, donc abari muri secteur ya couture. Niho haho rero ya chaîne de valeur tuvuga ati bagende bakompletana, umwe agenda complete uwundi mu bikorwa vyabo. Hanyuma rero ikindi gisumba vyose nukuvuga yuko tuba twifuza yuko ivyo bakora babidandaze amafaranga
nkuko nyene icubahiro yama yabisemereye ati umunwa wose uronka icyo ufungura umufuko wose uronka amafaranga. Niyo ntumbero rero ituma dutegura rino hayanishagurisha. Ajamap yobiherekeza gute abanywanyi bayo? Ego, ubwa mbere na mbere bwobwo hariho ugwaruka ruba ruri ngaha atashira hamwe na rumwe rurimwo. Ubwo gwaruka rero nibwo rugira ibibazo ugasanga akorera muhira ntazigera amenya ngo naka akora uko, ntamenye ngo ikole bayigurira aha, ntamenye mu gihe instrument yiwe icuma akoresha cyo vunika ngakironderera aha. Uwo rero acagira ivyago ugasanga ntari ajour, donc aho abandi bageze ugasanga ariko yikorana wenyene. Rero iyo duteguye rino hayanishagurisha mwishyiramwe Ajamap, ubwa mbere tuba tugomba kuhokeya twakire urundi rwaruka rukora ukwago maze gwinjire mu shirahamwe. Bamaze kwinjira mu shirahamwe duca tubereka rero inzira ibereye comment travailler ensemble, nkuko mbandanye ndabivuga nyene icubahiro yabansubiye ararivumera ati turi kumwe twese birashoboka. No kuvuga iki, tuba dufise amatala ari different, tuba dufise ingabirano zitandukanye. Rero mu budasa bwacu, mu budakora ibidasa twese, umwe agakora ivy'uwundi iyo multiplicité ni constitute one of force. Mu budasa bwacu nibwo bugaruka bukaduha inguvu zidasanzwe. Rero mwatubajije ku kintu cerekeye accompagnement, ni kuvuga turamenya umujene wese ati ari muri telle province, baje ngaha turamenya ati uw'Ingozi ari Ngozi, uw'Ibururi ari Bururi, uw'i Rutana ari mu Rutana. Asomoma turafise aba representant provincial, abo rero abo nibo bace bagenda barabakurikirana hari iyo bari ibibazo bagize, nibo turungika ati bonane nanaka hari umu artiste ameze afise ikibazo kiniki, ari ivyo bashoboye bakabimutunganiriza, ari ivyo badashoboye navyo bakarorera mugabo bakamwereka inzira ashobora gucamwo kugira ngo bikunde ikibazo ciwe kironka umuti. Ni igiki coba gisabwa kugira ngo umuntu abe umunywanyi wa Ajamap? Okay, murakoze cyane. Twe mwishira hamwe Ajamap, icivugo cacu c'est promouvoir les jeunes artistes et artisans entrepreneurs. Umuntu wese aba ari karasaba ibintu by'amafaranga aremereye ugwaruka, aba ari kararuca intege, ntaba ari karagerageza ngaruduze. Ni nayo mpamvu bwa mbere na mbere twe kwinjira mu shira hamwe ryacu ugwaruka mu jeune artiste cyangwa jeune entrepreneur tumusaba amafaranga 1000 kimwe rudende. Ico naco nyene sukuvuga ko tuba tumuronderamwe amafaranga, mugabo tuba dukeneye turabe yuko ari motive, tubone initiative yiwe nawe yuko kameme yateye intambwe, tuzomwereka intambwe igira kabiri mugabo nawe nyene yagize ki yateye intambwe. No kuvuga ku kwezi agaje atanga cotisation y'amafaranga 1000, maze twateguye aya mahayanishagurisha ya exposition tukamuhimeza ku buntu, ikibanza ku buntu, sheze ku buntu atarishe. Ni muri iyo ntumbero tuvuga yuko twebwe turiko turaduza ugwaruka mu buryo budasanzwe mu gihugu cyose kugira ngo rushobore kugira ico gwimariye, ivyo rukora bigaragare, kugira ngo babandanye batera imbere. Irihanishagurisha ryari ritumiwemwo bande? Mbajije ikibazo ciza cyane. Twebwe muri Ajamap toujours c'est promouvoir les jeunes artistes. Ubwa mbere na mbere intumbero tuba dufise abo tuba dufise mwishira hamwe, abo tuba twamaze kubaronka, mugabo abo tuba tugomba kuzamura ni rujya gwaruka utaja mwishira hamwe, tuba tugomba yuko baja hamwe n'abandi. Rero iri hayanishagurisha ryatumiwemwo umujene uwo ari we wese iyava kagera atari mwishira hamwe Ajamap, yabari mwishira hamwe Ajamap akaba ari umu artiste cyangwa umu artisan entrepreneur. Merci. Ugereranyije no mu myaka iheze igisata c'imyuga ndangakaranga coba cifashe gute ngaha mu Burundi? Kenshi ikintu nama mvuga ikintu cama kiza c'est la motivation y'abatware. Twovuga yuko ubu igisata cy'ugwaruka murabona yuko leta nkozi ugwaruka yaruhagurukiye kugira ngo iruduze. Dufatiye akarore nko kuri ya banke y'ugwaruka ryabaye ijyambere kubona leta ishiraho ngo banke yitirirwa ugwaruka. Ico ni ikintu ca mbere cerekana yuko ikibazo cy'ugwaruka leta yagifashe mu minwe. Ikindi kigira kabiri nuko iyo tugiye gusaba ino nyubakwa tuyisaba ubushikiranganje tubabwira ati gwagwaruka tugomba rusubire gu expose ibyo rukora, ntibigera banatugora ngo vyogorana kucanke kuriya, barayiduha byoroshe bakatubwira ati muze mu ibikoro uko nuko, hanyuma duhejeje tugatanga raporo mu bushikiranganje. Ego hari ico shimangirwa kugira ngo ico gisata gitera imbere? Ikintu bwa mbere cyo shimangirwa nuko buri ntara yose hoba hariho
maison d'art, maison ivy'intara bexposamo kugira ngo yaba ingenzi yaba aba administratif baba baki ugiye mu ntara inzu y'akaranga ukayibona automatiquement ukayibona iri ngaho kuri centre arabagiye mu Rumonge bakavayo baguze ivyo mu Rumonge arabagiye mu Rutana bakavayo baguze ivyo mu Rutana arabagiye mu Cibitoke bakavayo baguze ivyo mu Cibitoke gutyo bakabona yuko ibintu vy'akaranga biri éparpillé dans tout le pays. Ni muri iyo ntumbero duca tubona ati ibintu bikorwa n'aba artiste biragwiriye ariko hariho intambamyi bagenda bahura nazo n'akarorero twovuga ibikoresho aba artiste bakoresha bimwe usanga biva mu mahanga ugasanga aba jeune n'amanota aragira ku mitahi iremereye ugasanga bariko barabasaba amadedouanement bariko barabasaba gupaya amataxe bariko barabasaba ibinini na biriya muri ico gihe ugasanga umujene uriko uramusaba 500,000 ahubwo agataye kiyo kariko karashita rero dusaba leta yuko yo vyiga ntitwanse gutanga amakori ariko agatuma atanga tax kuri produit fini mugabo atari kuri matière première bakadufasha les matières premières zikaza donc zikaza zitarishe mugabo produit fini ibyo azokoramo bigabiza bikariha ayo makori mugihe dusanzwe tuzi yuko amakori ari atuma iterambere giri naririya rikunda maze wa mu artiste cyangwa mwene gihugu ryaterambere rigaheza rikamugarukako. Mutegekanya ko irindi hanishagurisha rizoba ryari? Misi yose twama turaba mu mpera z'umwaka au mois de décembre. La 4e édition tuyitegekanya yuko izoba mu kwezi kwa 12 ariko Kigarama ntituzi tariki. Mugabo bivana n'integuro, mugabo cyo tuzi ni entre ya Novembre na Décembre. Nakaye kamo motera urwaruka rutarijukira kuja hamwe n'abandi ngo gwiteze imbere. Muri make tugerageje kwanaliza ubu rwaruka rwara jijutse abajene benshi bariko barakora ibintu ntabo twovuga ngo ni binebwe oya vraiment umuntu yo vuga ngo hari abajene bakiri binebwe vyogora ingene twomutahura kuko turavye nk'ibice 90% urwaruka ruko ruragerageza rurakubita hirya no hino baraja mu koperative y'uburimi ubworozi abandi bakaja muri culture bakaja muri binabiriya kugira ngo barabe ingene bashobora kwibesha kuko baramaze kubona ibihe byarahindutse bara umujene yaraheze ishure ngo ndoreye bazonyangaje mugabo baramaze kuguruka amaso barabona yuko utigiriye umugabo wawe canke umenye ingene wiyungunganya mu buzima bwa misi yose bwo gukora ikintu kiriya kugira ngo gishobore kukubeshaho baramaze kubona yuko bitoroshe ari nayo mpamvu uzubona bavuze ati turahamagaye ugaruka gurugira formation muri ibi baza ari benshi barahurumbira imyuga dusaba leta rero yuko yogerageza uburyo bwose ishoboye bakaturonsa ibigo les centres de formation kugira ngo gwaruka turonka aho tugwigishiriza maze leta nayo ibandanye dufata mu mugongo nkuko yamibikora.